bro, muko fresh, mumeze sawa, mumeze good. This Squat Pro nkuko bisanze kama kawaida yongeye kugaruka kabisa abazaniye amakuru y'urubuga rwa Binance. Mugenda nababwiye yuko Binance ari urubuga rujejwe guharahana ifaranga rya Cryptomonnaie, naho nababwiye mu bwaguke, ariko ubu rero narinje kugira ngo tubibandanye. Mugenda nababwiye ico bitwa Cryptomonnaie ico bisigura, ubu naho ngomba kubasigurira ico bitwa Binance. Binance akaba ari urubuga rero rujejwe guhanahana amafaranga ya Cryptomonnaie canke ico bitwa Bitcoin, ibiceri bikozwe mu mabiti ya nombre de bit, mu mabiti yemwe no kibasigurira gute biragoye ivyo bintu by'abazungu batuzanira bivuye mu ma informatique, kuko muri informatique nari nababwiye yuko hari ibintu bitwa amabiti imashini ikoresha. Imashini ntabwo izi a canke i canke u bo nk'abazi informatique wanditse imana uba wanditse nka 000000000 nk'ibintu mwene ivyo muravyumva, ni ibintu bitabaho babikwandikiye utobisoma, canke wanditse ngo igiti ugasanga wanditse i, wanditse nka 00 iyo nyene 000 000 ukaba wanditse i, nukuvuga nivyo bitwa mabiti. Nukuvuga rero n'amafaranga ya Bitcoin akozwe hehe muri ubwo buryo bw'ibyo bintu vya nombre binaire. Abize informatique nimwe bitahura, ntabwo nagize amahirwe yo gukurikirana amashuri ya informatique, ariko nuko bimeze. Rero ubwo rubuga rujeje guhanahana amafaranga, kuyagura no kuyagurisha. Mu gihe uba ukeneye kuronka amadolari ufise ama Bitcoin, urashobora kugura amadolari ukaronka ama Bitcoin, cyangwa ukagura ama Bitcoin ushaka kuronka amadolari. Ivyo byose birashoboka. No kuvuga ngo rero uru rubuga rwa Binance niko kazi rukora, rukaba ari urubuga rwashizeho n'uwo bitwa Changpeng, akaba ari mu umushinwa yitwa Changpeng, akaba ari we yakoze canke yashizeho urubuga rwa Binance rujejwe guhanahana ifaranga rya Cryptomonnaie. Iyo societe ikaba iri aho bitwa muri Ile Kaimasi, muri industry ikora ibintu bijanye n'ama Bitcoin canke n'ama Cryptomonnaie. Rero ushaka gusura urubuga rwa Binance uca kuri https://www. Numbaze ndiko ndacanga ifaransa n'icongereza, je sindi umwongereza ndi umufrancophone. .binance.com.fr. Okay, abumva re ingene bo visita barumva ibyo boca bacako bamaze kuvyumva. Rero akaba arico bitwa Binance. Binance n'urubuga ngomba kuba amateka ya Binance, kuko Binance ntuzoyironka ngo biro byayo biraha ngo oya, Binance nifisi ibiro byayo. Ingene ikora nanje byaranyobeye sindabitohuza, ariko tuzokomeza tubatohoreza ingene Binance ikora, itagira ibiro, itagira n'amategeko yigenga, kuko yoyo irigenga. Binance nigira ibiro, Binance irigenga. Rero amateka yayo, Binance yashizwe ku mugaragaro itariki 14 z'ukundwi muri 2017, aho bitwa muri Hong Kong. Niho yatanguye kwigaragaza, abantu bapibliya ingene Binance iriko irakora. Akaba ari mu gihugu c'Ubushinwa, aho rero directeur canke president directeur general wa Binance yari Changpeng Zhao. Uwo niwe yari umupresident wa Binance muri ico gihe mu mwaka wa 2018.
mu mwaka w'ibihumbi 2018 Binance yamenyekanye nk'urubuga rwo guhanahana ifaranga rya Cryptomonnaie. Ni ukuvuga ngo nayo yatangwe 2017, yatanguriye muri Hong Kong, yagiye kumenyekana neza na neza kuri kirahanahana amafaranga ya Cryptomonnaie muri 2018 itariki 2 z'ukwa kane 2020. Murumva ko ari ejo bundi haheze imyaka 4 Binance yamenyekanye, niho yamenyesha yuko yaguze urubuga rw'umufurniseri, namenyeka ko yaguze urubuga rw'umufurniseri cyangwa umunyamitahe yari asanzwe arukoreye. Itariki 2 z'ukwa kane 2020 niho Binance yamenyesha ko yaguze urubuga rw'umufurniseri yari afise urwo rubuga rwari ruzwi nk'isoko yo kudandarizako ama Bitcoin cyangwa ama Cryptomonnaie. Iyo soko ikaba yari yitwa Coin Market Cap, akaba ari urubuga rw'570. Nirwo rubuga rw'570 ku isi rukurikiranwa n'abantu benshi. Muri uko kwezi nyene Binance yamenyesheje muri uko kwezi nyene Binance yamenyesheje ko igomba gushiraho isoko ijejwe kugura no kugurisha ibikoresho kugura no kugurisha ibikoresho bakoresheje ifaranga rya Cryptomonnaie. Binance rero ntabwo ari urubuga ruzwi n'amategeko. Wanashaka nta n'umuntu azi ngo ibiro vya Binance vyoba biherereye. Mu mwaka wa 2018 ibiro vya Bloomberg niho vyamenyesha yuko ibiro vya Binance vyoba biherereye aho bitwa Malte. Rero iyi Bloomberg yari yashatse kwitiranya service financier de Malte yuko yoba ariyo ikorana na Binance. Ariko ico gihe mu mwaka wa 2020 niho iyo service financier de Malte yihakana ku mugaragaro, iravuga ati twebwe ntabwo dukorana na Binance ku bintu bijanye n'amafaranga ya Cryptomonnaie. Mu itariki 28 z'ukwicumi muri 2020. Okay. Mu mwaka wa 2018 mu kwicumi itariki 28 ishirahamwe yitwa Forbes ryasohoye urwandiko ruvuga yuko Binance cyangwa perezida wa Binance ariyo Changpeng Zhao boba bashizeho urubuga rwa Binance kugira ngo bagerageze gucanga inzego za Amerika kugira ngo ntizigere zimenya ingene amafaranga yabo yoba akoreshwa. Kandi bakaba bashatse kugira ngo bacange canke baprofite abantu bakoresha ifaranga ryo riva muri Binance basanzwe bibera muri Amerika. Ni ukuvuga ngo rero Binance kubera yuko ibikorwa byayo bitigeze bija hagaragara ngo yerekane ibiro byayo ngo ikore gute na gute kugira ibintu bigaragara, iyi Forbes yo yashatse kuvuga yuko koba ari nko gucanga abanyamerika no gushaka guprofita abanyagihugu. Itariki 20 z'ukwa kane ni ukuvuga ngo ngaha iki kintu cyo guprofita abanyagihugu urumva hari igihe abo baba biyumvira ati baza bigisha yuko amafaranga yacu atawuzodukontorora, ko murabizi amafaranga kenshi na kenshi akontororerwa muri banke, bayakurikiranira muri banke.
no muri iyi nzira rero nabo biyumvira yuko Binance ariyo nzira yoba ibikoreramwo kugira ngo izimanganye abanyagihugu ahubwo bayikunde kubera amafaranga yabo atawundi azoba yakurikirana atari bo bene yo gusa. Tariki 20 z'ukwa kane niho yamenyekanye ko ari urubuga rukomeye cyane rwo guhanahana amafaranga ya Cryptomonnaie. Kuvuga ngo neza na neza rero izi tariki niho Binance yamenyekanye gose. Ico gihe ku ntwaro ya Donald Trump atwara Amerika, uwo bitwa Brian Book yaba directeur executive wa Binance. Brian Brooks niwe ico gihe yari president. Ico gihe niho Binance muri Amerika yamenyekanye cyane nk'urubuga rujejwe guhanahana amafaranga ya Cryptomonnaie. Itariki zitandatu mu kwezi kwa gatandatu kwa 2021 Financial Conduct Authority yategetse Binance guhagarika ibikorwa byose vya Binance bikorerwa muri Wyoming. Ibikorwa byose byakorerwa muri Wyoming vya Binance vyategetswe guhagarara. Abakoresha Binance muri Wyoming iyo bakeneye kugura cyangwa kugurisha baca ku rubuga rwa binance.com. Igihe cyose baba bakeneye kugura no kugurisha amafaranga y'ama Cryptomonnaie baca ku rubuga rwa binance.com. Mu kwa kane ku mwaka wa 2022 Binance yamenyekanye ko yoba isigaye ikorana na agence y'igihugu c'Uburusiya yitwa Rosfin Monitoring. Yarakoranye n'urubuga rwa Binance. Iyo agence yari ishaka kumenya ukuri ku makuru yari yashizwe ahagaragara n'uwitwa Alexis Navalny niwe yashaka kumenya amakuru ya Binance yuko yoba ikorerana n'urubuga wa Alexis Navalny yashaka kumenya ingene by'ukuri iyi agence canke uru rubuga rwa Binance rwoba rukora, acagerageza kwifatanya nukuvuga Rosfin Monitoring yagerageje kwifatanya na Binance mu ntumbero yo kumenya by'ukuri. Nukuvuga Binance yarabejuje amakuru yuko idakorana n'urubuga rwa Rosfin Monitoring. Mu mwaka itariki 21 z'ukwa kane 2020 bitewe n'ibihano byari byafata Uburusiya igihe butera Ukraine, Binance yaciye ihagarika ibikorwa vyayo mu Burusiya ku buryo umutahe Binance yakoresha mu Burusiya utarenga amayero 10,000. Nukuvuga igihe intambara y'Uburusiya na Ukraine itanguriye, Binance yaciye igabanya gukorera mu Burusiya cyane nk'uko vyahoze, ku buryo bw'uko amafaranga yahora ikoresha muri ico gihugu yageze ku maero 10,000 gusa. Itariki zina z'ukwa gatatu 2020 ibiro bijejwe ubudandaji AMF byashize Binance ku rutonde rw'imbuga zikurikirana ikoreshwa ry'amafaranga yo ku mbuga za internet, prestataire de services sur actifs numériques PESAN. Mwijoro rya gatandatu rishira
w'indwi z'ukwezi kwa 10 2020 niho Binance yibwa amadolari angana n'imiliyoni 100 mu matoken. Amatoken rero n'amarobo akorera mu buryo bwa bya binombre binaire nyene. Ayo marobo niyo aja kurangura, niyo akora akazi ko kugura no kugurisha, niyo Binance ikoresha n'amarobo nyene ari mu buryo bw'amanombre binaire yataka amakabyara bya bintu twita Cryptomonnaie. Ayo marobo yitwa token, akaba ari n'ibiharuro imashini ikoresha kugira ngo habeho ifaranga ryo kurubuka, nivyo bitwa token. Bimeze kimwe na Bitcoin, mugabo urumva ni Bitcoin, mugabo urumva Bitcoin riba rimaze kuba ifaranga rimwe ribaho, mugabo ya matoken nukuvuga n'ayandi mahera matoyi cyane ya token niyo bitwa marobo. Uwo musuma rero yakoresheje kudabanganya ivyo biharuro akoresheje application kubera yari hacker. Abo bitwa abahakere barashobora kwiba muri banki, abahakere barashobora kwiba. Umuhakere arashobora kugutwara YouTube, umuhakere arashobora kukwiba Facebook, umuhakere nuko akora. Usibye ko naje abahakere bashatse kunyataka kuri Facebook, bashaka kunkora urubuga rwanje rwa Facebook byaranse, bivanye nuko kenshi na kenshi abahakere bakoresha ubwenge bwabo n'ama-application iki niki, hama ugize umwaka ugasanga wabahaye ibyo bagusabye bakaba baragutwaye urubuga rwawe. Rero na Binance yaragize ico kibazo mu 2020 mu kwicumi, yaragize ico kibazo cyo kwibwa amafaranga angana n'amadolari angana n'imiliyoni amadolari angana n'imiliyoni 100. Niyo urubuga rwa Binance rwibwe mu kwicumi k'umwaka w'2022. Itariki 5 z'ukwezi kwa gatandatu muri 2023 Binance icitangura guhura n'ibibazo bikomeye cyane itigeze ihura navyo mu buzima bwayo, inyuma yo kwagirizwa ko yabeshe abakiriya. Urumva bamaze kugira iki? Kuyiba. Yashitangura kwagirizwa yuko yabeshe abakiriya. Camwiyumvira namwe, abantu barashizemo imitahe, hawashizemo $10, hawashizemo $100, hawashizemo $300, hawashizemo $1000, $1500. Urumva abo bantu bose baridogeze cyane ku buryo bw'uko Securities and Exchange Commission ico gihe yoba yarasohoye mu bubiko bwayo amafaranga atari make ajanwa mu ma-entreprise. Ico gihe harageze n'igihe bagiriza yuko umupresident wa Binance yoba yibye amafaranga ayajana mu ma-entreprise yiwe. Murumva ibibazo yari kirahura navyo. Perezida wa Binance yagirijwe ko yoba yaribye amafaranga yakura muri Binance ayajana mu ma-entreprise yiwe, ariko ivyo byose byarabeshujwe n'uwo muperezida. Uwo muperezida yaragerageje kubeshuza, arerekana ingene amahera yoba yaribwe n'umuhaka cyangwa umuhakere. Itariki 27 z'ukwicenda 2023 Binance yamenyesheje ko ivuye mu Burusiya, ihisemwo guhebera commerce, urubuga rwo guhanahana amafaranga ya Cryptomonnaie winjiye mu Burusiya muci y'uwo mwaka. Ubwo n'urundi rubuga rwari rujijwe guhanahana amafaranga, Uburusiya bwavuze ati turabihagaritse kabisa
ko muriko muratwagiriza ko turi bisuma, ko muriko muratwagiriza ko twivye abanyagihugu, reka basi tuvemwo kubera yuko muravyumva imiliyoni 100 z'amadolari si amafaranga makeya. Ico gihe Komesi yinjije amafaranga menshi cane kabisa, yarinjije amahera menshi. Mu mwaka w'ibihumbi 2023 mu kw'icumi, Binance yarongeye gukubitirwa n'igipolisi aho bitwa muri Grande Bretagne, igihe ariko iragerageza gutanga amakuru canke amapublicité y'ingene iriko irakora. Barayihagaritse, barayibuza ko itarekuriwe gutanga amakuru namwe ajanye n'ivyo gutanga canke guhanahana ifaranga biciye muri Binance. Okay. Ku kijanye n'amategeko, Binance yaragirijwe gutesha agaciro amafaranga. Mu kwa gatandatu kwa 2030, Hunter yasohoye urupapuro rw'ubushakashatsi buvuga ko Binance yoba iriko iratesha agaciro amafaranga ikoresheje urubuga rwayo. Ibiro vy'itangazamakuru vyatangaje ko muri 2017 na 2021 imiliyaridi 2.35 harimo gupirata, kudandaza amadroge no gushora imitahe muri fraude vyoba biyobowe n'urwo ruganda. Ibiro vy'umwihwezo China Resist rwamenyesheje ko imiliyoni 770 z'amadolari zaburiwe irengero. Urwo ruganda rero rwaragiriwe enquête biteye ubwoba n'ubujejwe ubudandaji muri Amerika. Mu nyuma kwa kabiri mu kwa kabiri kwa 2023, Security and Exchange yafashe ingingo yo gukora enquête kuri perezida wa Binance ko yoba akorana na societe zo muri Amerika. Mu kwa 11 kwa 2023, Champenzao yagirizwa icaha ategekwa gusigura imbere y'inzego, ategekwa gusinya imbere y'inzego za Amerika. Binance nayo icibwa amande y'imiliyaridi 4.3 by'amadolari y'abanyamerika kugira ngo borohere, kugira ngo iyo dosiye ishobore guhagarara. Ni ukuvuga Champenge byasabwa yuko agasinya akemeza ko atazosubira gutwara Binance. Hama Binance nayo igacibwa amande y'imiliyoni 4.3 by'amadolari. Mu kwa gatatu kwa 2024, inzego za Nigeria zaritwariye Binance ziragiriza yuko Binance yoba idatanga amakori. Bakagirizwa yuko baba bashaka guprofita abanyagihugu no kuvyaza umusaruro amafaranga y'igihugu ca Nigeria bari basanzwe bayitwa canke basanzwe bitwa Naira. Boke inama rero rukokoma, harageze igihe rero hacabaho
inama rukokoma